Iyi ni BBC Gahuza Miryango ivuga i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM mu biyaga binini no kuri internet kuri bbc.com. Ubu ni saa 1 n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda, muri kumwe na Geridas Yihunda Impundu. Amahoro n'ikaze ku bakunzi mwese ba BBC Gahuza Miryango, izi ni zimwe mu ngingo zigize amakuru yo kuri uyu wa gatanu. Mu Rwanda umuryango w'abamenyesha makuru uratabaza inzego z'igihugu aho uvuga ko hari abantu babaturatuza baburabuza bakanabatera ubwoba abamenyesha makuru babicishije ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibikorwa by'iterabwoba uwo muryango uvuga ko bigenda vyiyongera. Igihugu ca Uganda catanguye gutahukana abanyagihugu bacu ba muri Afrika y'Epfo mu gihe ubwoba bw'ibitero bishobora gutumberezwa ku banyamahanga badafise ivyangombwa bugenda bwiyongera. Twanyuze mu bihe biteye ubwoba, imibabaro myinshi, inzu nyinshi zaratwitswe, nta kintu na kimwe dusigaranye, ariko icy'ingenzi nuko tukiri bazima. Mu yandi makuru, mu mikino amakipe atatu ya Afrika arabari mu kibuga muri iri joro mu gikombe cya Afrika, naho Jürgen Klopp yatangiye ibiganiro byo kuba umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubudage. Aya makuru ntagucike, Gendi Yves Bucyana. Tubafite n'iganiro baza muganga. Aya makuru ahagarariwe na Bernard Bankukira. Idonido ni mukanya Prime Ndikumagenge amaze kudushikiriza ayavugwa ijya nino ku isi. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga yuko akandi kaga ku bantu kariko karaba mu ntara ya Kordofan mu buraruko bwa Sudan, igihugu kiri mu ntambara ibandanya kubica bigacika. Umukuru w'urwego rwa ONU rujejwe uburenganzira bwa zina muntu Volker Turk yagabishije yuko hari amahano ariko araba mu micungararo y'igisagara cugarijwe ca El Obeid. Yasabye amakungu kugira icakoze. El Obeid imaze igihe ari sibaniro ryo gutana mu mitwe hagati y'ingabo za Sudan n'abagwanyi b'umugwi witwara bwa gisirikare wa Rapid Support Forces. Volker Turk yabwiye inama idasanzwe ya ONU ko abanyagihugu basanzwe bamaze amezi 18 bagotewe muri ico gisagara mu bukene bw'ivyankenerwa cyane nk'amazi yo kunywa, mu gihe ibitero vy'indege zitajamwe abadereva navyo ari urutavanako. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bavuga yuko abantu barenga 200 bamaze gukira Ebola. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu Roger Kamba yavuze yuko iyo ntambwe ayikesha kurushiriza gukurikiranira hafi iyo ndwara no kongereza ubushobozi bw'amalaboratoire bwo gupima mu turere twugarijwe n'ico kiza cyane, arizo ntara za Ituri, Kivu y'Uraruko na Kivu y'Umanuko. Ni inkuru ya Richard Kagowe mumva mu ijwi rya Syriaque mawe nayo. Abakize babonwa nk'abagaragaza intambwe ikomeye mu kurwanya Ebola imaze kwica abantu barenga 400. Abajejwe amagara y'abantu bavuga ko bongereje uburyo bwo gupima baketswe ko banduye, aho laboratoire 10 ubu zifise ubushobozi bwo gupima uwo mugera. Abategetsi bavuga ko abarwaye 600 bariko baravurwa kandi ko hariko harongerezwa ibitanda mu mavuriro yo mu buseruko bwa Kongo. Hagati aho ikigo kijejwe ubushakashatsi bujanye no kuvura gifashijwe n'ishami rya ONU riraba amagara y'abantu ku isi OMS catanguye kugerageza ku barwayi imiti ibiri ya Ebola, bikaba bitanga umwizero wo kuronka izindi nzira zo kurwanya ubwo bwoko bushasha bwateye bw'ico kiza cubu. Aya makuru mwumva na ya BBC. Perezida wa Iran yunamiye wahoze ari ndongozi kizigenza w'ico gihugu umuhisi Ali Khamenei ku musigiti mukuru wa Mosala ku murwa mukuru Teheran. Isanduku y'ikiziga c'uwo mu Ayatollah yari yashizwe ahabona hamwe n'izindi zabo mu muryango wiwe bane, barimwo umwuzukuru w'umukobwa yari akiri muto. Bose bakaba bicanywe nawe umunsi hatangura intambara ya Amerika na Israel kuri Iran mu kwezi kwa kabiri. Abantu baharurwa muri za miliyoni barimwo abategetsi bo mu bindi bihugu bari bitezwe kwitaba uwo mugirwa w'icese. Umushiranganje wa mbere wa Pakistan Nawaz Sharif yagiye ajanye intumwa zo mu rwego rwo hejuru kwitaba uko gusezera. Iminsi y'imigirwa n'ingendo ikaba itegekanijwe mu bisagara bitandukanye muri Iraq no muri Iran, bikazorangizwa no kumushingura mu gisagara c'amavukiro yiwe ca Mashhad kuwa 4 w'indwiza.
abategetsi ba Pakistan bariko barakora amatohoza ku ruhererekane rw'abantu bakekwa kugura mu kinyegero mu bitaro ingobyi zo mu gitereko placenta kugira bahingure imiti yo kwitera kugira irwanye gusaza. Urwego rujejwe amatohoza rwagirije ako kagwi kugura ibiro 200 vy'ingobyi buri kwezi kugira zumishwe zihingurwe hanyuma zishorwe hanze y'igihugu. Igipolisi ku murwa mukuru Islamabad kundwi heze cafashe abantu 5 bafise aho bahuriye n'ico kibazo. Umutegetsi umwe yabwiye BBC yuko ari ubwa mbere batoye ko hari uruherekane mpuzamakungu rutunganijwe rukora urudandazwa rw'ingobyi zo mu gitereko. Gildas urakoze Prime ndi ku magenge. Aya makuru reka tuhere mu Rwanda ahishira hamwe ry'abamenyesha makuru bo mu Rwanda ARG rivuga ko ritewe umutima uhagaze niyongerekana gico gita ibitero bamwe mu bamenyesha makuru bagirwa ko n'abantu bakoresha imbuga ngurukana bumenyi na nyagiro zitandukanye. Kuko biri mu Rwandiko rusa n'urutabaza ryandikiye urwego rw'ubugenzacyaha muri ico gihugu, iryo shira hamwe rivuga ko bamwe mu bamenyesha makuru baterwa ubwoba biciye kuri izo mbuga. Rishimangira ko agacerere ka leta gashobora gutuma abantu bibaza ko ivyo biriko biraba bishigikiwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Ibarwa ndende yandikiwe urwego rw'ubugenzacyaha ikamenyeshwa Minisitiri w'Intebe, Inteko Ishinga Amategeko ndetse n'igipolisi igaragaramo amagambo asa n'atabaza. Iyi baruwa ivuga ko hashize imyaka igera kuri 2 hari inyandiko zihungeta izitera ubwoba ndetse rimwe na rimwe ribwira bamwe mu banyamakuru ko bashobora kwicwa. Iri shyirahamwe rivuga ko ibi bikorwa biba mu buryo busa n'ubwateguwe bikagaragaza urwango rwibasira bamwe mu banyamakuru bashingiye ku kazi kabo. Iri shyirahamwe rivuga ko kuba ibi bikorwa bikomeza bishobora kugaragara nk'ibishyigikiwe n'ubutegetsi mu gihe nta rwego rwa leta rwari rwahaguruka ngo rubyamagane mu buryo bweruye. Mu gihe ibi bitahagarara, ibaruwa ikavuga ko bishobora kwangiza isura y'igihugu ndetse n'ishyaka riri ku butegetsi byagaragara nk'ibishyigikiye ibi bikorwa. Iri shyirahamwe rivuga ko abanyamakuru bashobora gukosa ndetse ko bashobora kunengwa ariko bigakorwa mu buryo butabatesha agaciro. Iri shyirahamwe risaba ko ibi bitero byo ku mbuga nkoranyambaga byakorwaho iperereza uwo bigaragayeho ko yibasiye umunyamakuru akabiryozwa. Mu gihe umunyamakuru yakora icyaha cyangwa amakosa mu nkuru ye, iyi baruwa isaba ko yakurikiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko aho gucirwa urubanza rumwibasira ku mbuga nkoranyambaga. Iri shyirahamwe risaba ko komisiyo y'abanyamakuru bigenzura igomba guhabwa umwanya wa mbere yuko haganwa inkiko mu gihe umunyamakuru yakoze icyaha cyangwa se ikosa rifitanye isano n'umwuga. Iri shyirahamwe rivuga ko hagomba kugaragara itandukaniro hagati y'abanyamakuru b'umwuga ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Risaba ko harebwa ibyuho biri mu mategeko bituma umunyamakuru yibasirwa ntagire urwego rumurengera. Iyi baruwa ntitanga ingero z'abanyamakuru bibasiwe gusa, hari abanyamakuru barimo n'abavuga ko bamaze guhunga igihugu bakomeje gutakamba bavuga ko bagiye kubera iterabwoba bashyizweho n'abanyabubasha. Uheruka ni uwitwa Theogene Manirakiza wa Ukwezi TV ikorera kuri YouTube. Uyu akomeje kuvuga ko yahunze kubera ko ubuzima bwe bwari mu kaga kandi ko yatabaje ntihagire urwego rumwizeza umutekano. U Rwanda rukunze kuza ku myanya itari myiza ku bijyanye n'imyitwarire yarwo ku itangazamakuru mu byegeranyo bisohorwa buri mwaka n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Sans Frontières. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Abanyagihugu 273 bo muri Uganda nibo batahukanywe bavuye muri Afrika y'Epfo biciye mu mugambi wa leta ya Uganda wo kubatahukana ku bushake mu gihe ubwoba bw'ibitero bishobora gutumberezwa kubimukira badafite ibyangombwa n'amategeko bugenda bwiyongera. Ubu niwo murwi wa mbere utahukanywe biciye muri uwo mugambi. Uku batahukana bibaye nyuma yuko Perezida wa Uganda Yoweri Museveni ategetse ko amafaranga yose akenewe muri ico gikorwa atangwa na leta ya Uganda. Ni inkuru ya Swaibu Ibrahim umva mu rya Prime ndi ku magenge. Abatashe bakiriwe ku kibuga c'indege n'umushikiranganje w'ifata kibanza jeje imigenderanire Haruna Kasolo, barimwo abana 18 bavuga ko baciye mu bihe bitoroshe.
habuze gato ngo ntakaze ubuzima bwanjye. Nafashe icyemezo cyo guhungira i Rosenberg mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Afurika y'Epfo. Abana banjye bagumanye n'umugore wanjye ufite ubwenegihugu bwa Afurika y'Epfo. Ibyabaye byatubujije amahirwe yo kongera guhura n'imiryango yacu. Twanyuze mu bihe biteye ubwoba, imibabaro myinshi, inzu nyinshi zaratwitswe. Nta kintu na kimwe dusigaranye, ariko icy'ingenzi ni uko tukiri bazima. Twanyuze mu bihe biteye ubwoba, imibabaro myinshi, inzu nyinshi zaratwitswe. Nta kintu na kimwe dusigaranye, ariko icy'ingenzi ni uko tukiri bazima. Ubwo abategetsi muri leta ya Uganda, abanya-Uganda barenga 700 gushika ubu nibo bamaze kwiyandikisha ngo bagaruke mu gihugu cabo bava muri Afurika y'Epfo. Muri ico gihugu abanya-Uganda bazwi cese n'ubuserukizi bwabo bashika 90,000. Leta ivuga yuko ukubafasha gutaha ari umugambi wo kugira ngo abifuza kuva muri Afurika y'Epfo baronke ingene bataha mu gihe hari impungenge ku mutekano wabo. Umushikiranganje w'imigenderanire yabwiye abanya-Uganda ko uwo mugambi wo gutahana ababishaka ubandanya, kandi ko leta iraje ishinga n'umutekano n'ineza y'abanyagihugu bayo, kandi ko itazoruha mu kubandanya kubafasha. Gushika ubu abashika 500 baramaze kwemererwa n'abategetsi ba Afurika y'Epfo gutaha iwabo. Uganda ikurikiye Ghana, Nigeria n'ibindi bihugu byo muri Afurika byatanguje imigambi yo gutahana abavyifuza mu banyagihugu bavyo baba muri Afurika y'Epfo, mu gihe hamaze igihe imyiyerekano y'abashaka yuko abimukira bose batagira ibyangombwa birukanwa muri ico gihugu. Bamwe mu banyafurika y'Epfo bagiriza abo banyamahanga gutuma ubushomeri n'ubukozi bw'ikibi byiyongera muri ico gihugu. Arakoze Prime Ndikumagenge. Fentanyl, ikebura mutwe gikomeye cyo mu bwoko bwa opioid gikorerwa mu mahinguriro, cyarateye ingorane zikomeye mu bice bitandukanye by'isi harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntara ya Minnesota ibitigiri biheruka gusohorwa byerekana ko abantu baharurwa mu majana bishwe no kwihereza ivyo biyabura mutwe mu buryo burenze urugero mu myaka 2 iheze. Mu gisagara ca Minneapolis ico kibazo carakoze ku mitima y'imiryango myinshi y'Abasomali. Umunyamakuru wa BBC Bursha Mohammed yaraganiye n'abavyeyi babiri b'Abanyasomalia ubuzima bwabo bwahinduwe n'ingaruka zo kunywa ibiyabura mutwe. Iyi nkuru reka tubibaze mugenzi wacu Prime Ndikumagenge. Naje ngaha muri Amerika kurondera amahoro, ariko nayo nigeze ndonka. Ivyo nivyo Mariamu ambariye. Sinigeze numva amahoro, niko avuga. Aho namusanze Minneapolis yicaye atekanye mu nzu iwe. Mu ntoke afise impapuro vyanse yuko ata, impapuro z'umuhungu wiwe, izo yahora arihirira ko amakori n'icegeranyo gisigura icamwishe. Ico cegeranyo kivuga yuko Samatar yishwe n'urugero rurenze rwa fentanyl. Igihe yapfa naciye mfata ingingo yo kusuzumisha ababanyi bari bambujije, ariko nategerezwa kubikora. Nabwiwe ko yishwe n'urugero rurenze rwa fentanyl. Mariamu yahunze intambara yo muri Somalia haraheze imyaka 40. Yahunze abiwe bishwe. Yari yizeye yuko Amerika izomuha umutekano ikamubera intango nshasha y'ubuzima. Nari nkiri muto igihe intambara yatangura mu gihugu canje. Abanje biciwe mu maso yanje. Ariko avuga yuko ataho yavuye kandi ataho yagiye. Urupfu rurababaza kandi namana narwo ngendana umubabaro mwinshi. Fentanyl ni kimwe mu bintu bitera impfu ziturutse ku rugero rw'umurengera muri Amerika. Abategetsi bavuga yuko impfu ziguma ari nyinshi nubwo ubuvuba zagabanutse kuva igihe haba igitigiri ca mbere kinini mu 2022 aho abantu barenga 1000 bishwe n'urugero rurenze rw'iyo miti y'ububabare muri iyo ntara. Kuri Mariamu igitigiri ni ku muntu ku giti ciwe. Umuhungu wiwe Samatare n'umwe muri abo. Muri Minneapolis uwundi muvyeyi yambwiye ko hari igihe yari afise ubwoba ko nawe azohava aronka inkuru y'incamugongo nk'iyo. Ati hari igihe yazimuhira ariko ariruka bariko bamuhiga n'inkoho. Umuhungu wa Deka yagiye mu vy'ibiyayuramutwe n'intureka zo mwibarabara akiri umuyabaga. Avuga ko hari amajoro baraye batekewe n'ubwoba. Ati yarambwira ngo ugara amarido yose, zimya amatara, hanyuma turyame hasi. Aba bana bavukiye ngaha muri Amerika ntibazi ubuzima bwo muri Afurika.
in Africa. Julie Boch, umuhinga mu bijanye n'imiti y'ububabare muri konte ya Henepin, avuga yuko ubudasa bw'imico bugira uruhara mu kuba wo kwifatirwa n'ibintu nk'ibiyayoramutwe. They are being raised as third culture. Bakura nk'abana bo mu muco ugira gatatu. Bari mu muco wa Amerika, babona ibiyayuramutwe, inzoga, umuziki, impuzu, ivyo bintu vyose abavyeyi babo batigeze babona. All this other stuff their parents never knew about. Deka avuga yuko yama ariko aribaza niba umuhungu wiwe azohakura gatwe, ariko amufashije yarivanye mu migozi yo kwifatirwa n'ibiyayuramutwe, hanyuma urupfu rw'umugenzi wiwe rumubera igihe cyo kwigarura. Ubu akorana n'abakiri bato bagwana n'ibiyayuramutwe, agerageza kubabuza gukora ya makosa nyene. Deka avuga ko yahisemo guhindura byinshi mu buzima bwiwe, ahandi ho ngo aba bana bubu baraguhanga ngo ntimwumvikana. Deka ariruhutsa kubona umuhungu wiwe yarahakuye agatwe. Mariamu we nta kintu asigaranye atari intuntu n'impapuro agumiza iruhande yiwe. Uwo muvyeyi yahereye muri Somalia arondera amahoro, none n'ubu aracayarondera kure cane mu nzu yo muri Minneapolis. Mu makuru y'imyidagaduro tugaruka ku ndirimbo Daidai ya Shakira n'umuririmbyi w'umunyanigeriya Burna Boy ikomeje guca umuhigo ku isi. Reka tubibaze Latifa Mutesi. Mu yandi makuru y'imyidagaduro, umuhanzikazi w'umunyanigeriya Teams yongeye kwandika amateka y'umuziki nyuma yo kugera ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa Billboard Mainstream R&B ndetse na Hip Hop Airplay ku nshuro ya kane bikesha indirimbo ye yise. Mu myidagaduro, umuhanzikazi w'ikirangirire mu njyana ya pop Madonna yashyize hanze album ye ya 15 yise Confessions, kabiri yakiriwe neza n'abasesengura umuziki hirya no hino ku isi. Benshi bayivuga nk'igikorwa gikomeye akoze kurusha ibindi mu myaka myinshi amaze akora. Iyi album igizwe n'indirimbo 16 ikaba yongeye guhuza Madonna n'umuproducer w'umwongereza Stuart Price bakoranye no kuri album Confessions on a Dance Floor yasohotse mu mwaka wa 2005. yari iriho indirimbo zakunzwe cyane zirimo Hang Up ndetse na Sorry. Mu rwego rwo kumenyekanisha iyi album, Madonna yanakoze igitaramo gitunguranye mu gace ka Times Square mu mujyi wa New York mu gutangiza ibikorwa byo kwizihiza ukwezi kwa Pride. Latifa Mutesi, BBC Gahuza Miryango, i Nairobi. Arakoze Latifa Mutesi kuri ayo makuru y'imyidagaduro. Abakunzi b'inkino, umwanya n'uwanyu, duhikaze Yves Bucana. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwiriho mwese bakunze y'imikino kuri BBC. Uyu munsi andi makipe atatu ya Afrika asigaye mu gikombe cy'isi arakina imikino yayo ku isaha ya 2:00 z'i Kigali ni Bujumbura. Misiri irahura na Australia yizeye kugera bwa mbere muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'isi. Ikipe y'igihugu ya Misiri ifite icyizere gikomeye cyane ko umukinnyi wayo rutahizamu Mohamed Salah ashobora kugaruka mu kibuga. Salah yagarutse mu myitozo y'ikipe kwa kabiri nyuma yo gufata karuhuko no gukurikiranwa n'abaganga. Salah yagize imvune mu mukino bakinnyeho na Iran bakanganya igitego 1-1, biba ngombwa ko asimburwa ku munota wa 58. Cape Verde irahura na Argentine ya Lionel Messi uri mu rugamba rwo guhatanira igihembo cy'umupira wa zahabu nk'umukinnyi watsinze ibitego byinshi, aho kugeza ubu anganya umubare w'ibitego na Kylian Mbappe w'Ubufaransa, bose bafite 6. Indi kipe ya Afrika ni Ghana Black Stars irahura na Colombia mu rukerera. Imikino yakinwe ku munsi w'ejo, Algeria yasezerewe n'Ubusuwisi itsinzwe ibitego 2-0. Mbere yaho gato ikipe ya Espagne yari yatsinze Bosnia Herzegovina 3-0, naho Portugal isezerera Croatia itsinze ibitego 2-1. Hagati aho Jürgen Klopp yabwiye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Budage DFB ko yiteguye gufata akazi k'umutoza w'Ubudage nyuma y'uko Julian Nagelsmann yeguye. Ibi DFB yabyemeje uyu munsi. Nagelsmann wari ufite amasezerano yo kugeza mu mwaka wa 2028 yeguye uyu munsi hashize iminsi 4 gusa Ubudage busezerewe na Paraguay. Mu itangazo ryayo DFB yavuze ko ibiganiro bigiye guhita bitangira na Klopp wahoze atoza Liverpool na Borussia Dortmund.
ngarutse kuri Portugal yibutse uwahoze ari umukinnyi wayo Diogo Jota nyuma yo gusezerera Croatia mu gikombe cy'isi. Bernard Bankukira: haheze umwaka umwe Diogo Jota akinira Liverpool asandavye azize impanuka y'imodoka muri Espagne. Inyuma y'imisi 11 gusa yaramaze akoze ubukwe na Ruth Cardoso. Umuvandimwe wiwe Andre Silva nawe yaguye muri iyo mpanuka ku itariki 3 z'ukwindwi 2025. Mu mpera z'urukino Portugal yatsinzemwo ibitsindo 2-1 bikahiha amahirwe yo guhura na Espagne mu nkino z'igice c'8 gishica nyuma. Cristiano Ronaldo yambaye umwambaro ufise inomero 21 mu rwego rwo kwibuka Jota imbere yuko umurwi wose ukoranira hamwe bakadugiriza icyarimwe uwo mwambaro mu kirere. Imbere y'uko urukino rutangura hafi ku musozo w'indirimbo y'igihugu ya Portugal, ifoto ya Jota yagaragaye kuri ekran nini y'ikibuga ca Toronto, maze abafana baca bayakiriza amashi menshi mu kwerekana urukundo n'icubahiro bamufitiye. Urakoze cyane Bernard. Nsoreze kuri iyi nkuru ivuga ko umubare uri hejuru cyane w'abafana barenga miliyoni 16.3 wakurikiranye umukino w'Ubwongereza busezerera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gikombe cy'isi ku wa gatatu. Uyu mukino wegeranyije byibuze abantu miliyoni 14 kuri televiziyo ya BBC, bituma uba ikiganiro cyarebwe cyane kuri BBC muri uyu mwaka. Hiyongeraho n'abantu bakurikiranye uyu mukino ku buryo bwa internet live streaming bagera kuri miliyoni 10.4 banyuze ku mbuga za BBC iPlayer, urubuga rwa BBC Sport n'izindi mbuga ziyishamikiyeho. Ayo niyo makuru y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Arakoze Yves Bucyana ku makuru y'inkino ahejeje kudushikiriza. Ubu naho duhikaza Yvette Kabatesi mu higaniro baza muganga kitubwira ibijanye n'ingwara yo kuva umwuna. Mwiriho neza. Kuva imyuna cyangwa kuva amaraso mu mazuru ni uburwayi bukunze kubaho cyane cyane mu bana. Bwaba buterwa n'iki? Turi kumwe na muganga Kayitesi Mukara, inzobere mu kuvura indwara z'ubuhumekero mu ivuriro Human Hood. Hari impamvu nyinshi zitandukanye zishobora kubitera, ariko icy'ingenzi ni ugusobanukirwa ko mu mazuru niho habamo imitsi yoroshe kandi iri hejuru cyane, nyine ijya kwegera uruhu cyane rwo mu mazuru, kandi hari ahantu mu mazuru hateraniye imitsi 5 iva ahantu hatandukanye ikaza ahantu hamwe. Bivuga yuko aho hantu niho hakunda kuva muri 90% y'abantu bajya bava amaraso mu mazuru. Muri make ni kubera ko imitsi yo mu mazuru iba yaturitse ku mpamvu zitandukanye, bigatuma biba byoroshye ko amaraso ashoka gasohoka. Biba byatewe n'iki rero kuri abo bantu, cyane cyane tuvuge mu bana? Yego, kenshi bikunda kuba mu bana kurenza uko biba mu bantu bakuru, ariko muri rusange impamvu nyamukuru ituma abantu bakunda kuva mu mazuru ni ibibazo bijyanye n'ibicurane cyangwa ibibazo bijyanye n'ibihe by'izuba, bigatuma ubuhehere bwo mu mazuru bugabanuka hagasigara humagaye. Iyo humagaye rero handi twavuze hari imitsi myinshi hahurira, biba byoroshye ko haturika amaraso agashoka, cyane cyane mu bana. Impamvu z'ibicurane n'impamvu za allergie n'uburyarya mu mazuru butuma umuntu ashaka gukomeza gushima mu mazuru. Uko arushaho gushima mu mazuru bituma akomeretsa n'ubundi uruhu mu mazuru yomora, bikaba bituma ashobora kuva mu buryo bworoshye. Izo mpamvu zindi barava ariko bidakabije. Ushobora kuvuga ngo ajya kuryama akabyuka umusego watose, cyangwa barimo gukina akaza yamvuye amaraso mu mazuru nk'iyonje, ariko bishobora kuba ari ibintu byihagarika. Ariko ntabwo mvuze impamvu z'uburwayi bw'imivurire y'amaraso atavura neza, kuko nabwo bubaho icyo gihe baba bava cyane, cyangwa impamvu zituruka mu maraso zituma amaraso atavura nk'uko akwiye kuvura, icyo gihe bashobora kuva ku buryo bisaba ko banongerwa amaraso. Ikindi nko mu ngimbi mu bahungu hari ubwo haba hariho ibibyimba ariko bijyanye n'imitsi, bituma umwana hagati y'imyaka hafi imyaka 14 gutyo ava mu mazuru mu izuru rimwe buri gihe. Icyo gihe bituma ukeka ko hari imiterere yo muri iryo zuru ishobora kuba irimo kubitera ko ava muri urwo ruhande gusa. Tugiye mu bantu bakuru, impamvu nyamukuru dukunda kubona mu bantu bakuru ituma bavana umuvuduko w'amaraso. Hari n'abantu baba batazi ko bafite umuvuduko, ariko bikagaragarira mu kuba barimo kuva, tukabapima umuvuduko dusanga bafite umuvuduko w'amaraso uri hejuru cyane. Ariko kuyo hiyo ngiyo nabwo hari impamvu z'imivurire y'amaraso cyangwa impamvu z'imiterere yo mu mazuru, nk'ibibazo bya allergie n'ubundi hakaza gukuba, cyangwa kano kantu ko mu izuru kagabanya amazuru mo hagati. Iyo kari ku ruhande rumwe
nabwo hari ubwo gakunda gukomeretswa n'imihumekere bigatuma naho hakunda kuva cyangwa n'ubundi impamvu za kanseri cyangwa ibibyimba haba mu mazuru cyangwa mu nkanka bituma n'ubundi iyo apfuna ashobora gufuna amaraso ashoka. Mubimenya gute yuko umuntu ari mu cyiciro runaka? Ubusanzwe iyo umuntu agiye kwa muganga hari ibibazo abazwa, ibyo byose bituma umuntu ashobora kumenya ikituma umuntu ava, ariko hejuru y'ibyo habamo no gusuzuma, kuko iyo dusuzuma tuba turimo kureba mu mazuru dushaka no kureba ahantu hava ahariho. Nicyo ntanavuze, hari abava ku ruhande rw'imbere, hari n'abava ku ruhande rw'inyuma. Ku ruhande rw'imbere icyo gihe amaraso ashoka imbere mu mazuru, hano hakagaragara, ariko bavira inyuma barayamira cyangwa akayaruka. Bivuga yuko ibyo byose bishobora gutuma umuntu ashobora kumenya igishobora kuba kirimo kubitera, biterwa n'igice cyo kuva mu mazuru aba arimo kuviramo. Muvuze mu bijyanye nuko kuremba wenda kubera ko yaviriyemo imbere, nta bindi bibazo bishobora gutera uku kuva kw'amaraso cyane mu mazuru? Ni ukuvuga ngo ingaruka zituruka kuva mu mazuru, imwe nyamukuru ni uko urimo gutakaza amaraso, kandi amaraso ubu yakeneye, kuko ushobora gushyira mu buzima bw'umuntu mu kaga no gupfa, birumvikana ko yapfa. Gusa icyiza n'ubundi mu miterere y'uburwayi ni uko impamvu zikunda kubaho kenshi ntabwo zikunda gushyira abarwayi mu kaga cyane. Akenshi ibyo byo kuva nk'ibyo ntabwo ava amaraso cyane, bituma akenera kongerwa amaraso. Ariko ukuyeho iyo ngaruka navuga ahanini ni uko nyine bikwangiriza ubuzima. Urumva uri aho ngaho wenda uri mu buzima bwawe busanzwe ugasanga amaraso arashotse, nabyo bituma utabaho mu buzima bwo kwisanzura, kuko nyine hari bikubangamiye no kuba uhangayikishijwe nuko utazi ngo ikibazo kingana gute. Muganga Kayitesi Mukara watubwiraga ku bibazo byo kuva imyuna mu mazuru, iki kikaba cyari igice cya mbere. Ubutaha azatubwira uburyo bashobora gufasha aba bantu. Hagati aho rero kubifuza kubaza mwakohereza ubutumwa ku gasanduku k'amabaruwa 2790 cyangwa kuri email ya bazamuganga@gmail.com. Muramukeho. Dukengurukire Yvette Kabatesi na muganga Kayitesi Mukara. Ikiganiro baza muganga nico gisozereye amakuru twariko turabashikiriza, ariko tubibutse yuko mu Rwanda umuryango wamenyesha makuru utabaza inzego z'igihugu, aho uvuga ko hari abantu baburabuza bakanatera ubwoba abamenyesha makuru babicishije ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Ibikorwa uwo muryango ubona ko bigenda vyiyongera cyane. Igihugu ca Uganda catanguye gutahukana abanyagihugu baco baba muri Afrika y'Epfo, mu gihe ubwoba bw'ibitero bishobora gutumberezwa ku banyamahanga badafise ivyangombwa bugenda bwiyongera. I Geneve mu Busuwisi, urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe agatakazi na muntu rwakoranye mu nama yihuta inyuma y'imburi zerekana ko hashobora kuba ubwicanyi bukomeye mu gisagara ca El Obeid giherereye mu ntara ya Kordofan muri Sudan. Muri ico gisagara abantu bashika ku bihumbi 500 bamaze amezi atari make bagoswe n'abagwanyi mu mahali witwara gisirikare Rapid Support Forces. Aya makuru yaragarariwe na Bernard Bankukira, naho ubutaha. Thank you.